Fernando uko niko yakiriwe ku kibuga cy'indege niko yakiriwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho yaragarutse mu gihugu ciwe c'amavukiro ni mu gihe yaramaze iminsi myinshi ariko arakora ibiteramo bigiye bitandukanye hanze y'igihugu uno munsi igihe c'isaha 7:40 niho Fernando yasesekara mu gisagara ca Bujumbura aho yakiriwe n'abafana biwe aho yakiriwe n'abavyeyi biwe aho yakiriwe n'umusheri wiwe cyangwa se n'uwo biteze kubakana mu misiri imbere novuga yuko bacanye muri vyinshi ndibaza mwarabonye mu miseze aho Fernando yaja gukwa cyangwa se yakora dot nkuko magiye murebona ni DJ Fernando novuga neza yuko yakiriwe n'umuvyeyi amuvyara ariwe mama wiwe ni Fernando yakiriwe n'urukundo rwishi rw'abafana ni Fernando novuga neza yuko rero yakiriwe neza muri rusange ariko rero ndaje ndakubwire iki cyariko kiragenda neza mu kugaruka kwa Fernando mu gisagara ca Bujumbura inyuma gukora ibiteramo byinshi ibigiye bitandukanye hanze y'igihugu yes by the way recommend akutse yuko jero kurumva kuri micro Shop Radio papa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira beho umwana habanza ko papa hama hakabaho umwana by the way ndakubutse neza yuko rero ino YouTube channel cyangwa se ino channel ariyo uzoza urumva ko amakuru meshi agiye atandukanye ya makuru atanduzo yakura amakuru y'imidagaduro amakuru y'abaririmbyi amakuru y'abakinyi ba movie abakinyi ba comedy yes amakuru agiye atandukanye ari muri entertainment na handi uzoza yumva ataringanya kuri channel cyo no gusaba gusakora subscribe kugira ngo uzoza urabona professional interview uzoza urumva aya makuru atahandi uzoya kura agisa ni DJ Fernando Mr. Aye yakoze indirimbo nyinshi yakoze amahiti menshi yakoze indirimbo nyinshi harimo za Berisima harimo za Corazon harimo indirimbo nyinshi yakoranye niho basanzwe baririmbana muri tsinda imwe ya We Love Music ariwe Melanin Boy agisa ni DJ Fernando mu miseze aho yafashe indege rutemikirere yerekeza hanze y'igihugu aho yaragiye gukora ibiteramo byinshi bigiye bitandukanye aho yakoze ibiteramo mu bihugu bishika kuri bitatu navuga neza yuko rero gwari urugendo rudasanzwe cyangwa se byari bikorwa bidasanzwe gukora ibiteramo mu bihugu bitatu urumva yuko ari ikintu kidasanzwe bisaba energy nyinshi cyane ni DJ Fernando no kubwira neza yuko rero aho yafashe rutemikirere yerekeza hanze y'igihugu agiye kora ibiteramo bigiye bitandukanye ariko rero no kubwira neza yuko rero byaje kuvugwa amajambo menshi aya nariya ati ukunuku DJ Fernando ngo nawe yatumye visa ya Melanin Boy bura murazi neza yuko rero yagiye wenyene aho yari kujana na Melanin Boy basanzwe bari mu itsinda ya We Love Music bari kugenda nka team ariko bitaje gukunda mu nyuma ahubwo DJ Fernando yashoboye kugenda wenyene aho Melanin Boy yasigaye ngaha mu gisagara ca Bujumbura byaravugije abantu amajambo menshi bamwe ngo DJ Fernando ariko ari no bamwe mugenzi we Melanin Boy DJ Fernando niwe yatumye visa ibura DJ Fernando niwe yase ko bajana na Melanin Boy kubera yuko itsinda ryabo ryasambutse haravuzwe amajambo menshi bamwe bakavuga uko abandi bakavuga kuriya ariko ni DJ Fernando atigeze ashaka kuvuga kuri ivyo hari abantu benshi bari biteze ko aza kuvuga abyinshi ku giga cy'indege kubijanye no kubura visa kwa Melanin Boy ariko ni DJ Fernando nabwo neza yuko atakintu kimwe yigeze atangaza kubijanye no kubura visa kwa Melanin Boy nkuko Melanin Boy bwiwe yaguma avuga ati kuba narabuze visa sikosa giwanje canke sikosa rya Fernando ni kosa ryahabaye bivuye ku bantu atari twebwe canke se bivuye kubera ko vyabaye yes ni DJ Fernando rero navuga neza yuko rero uno munsi yashika mu gisagara ca Bujumbura ariko ikintu gitangaje ntiyigeze aza kwakirwa no basanzwe bari mu itsinda rimwe rya We Love Music ariwe azi ku izina rya Melanin Boy ntigeze aza kumutegera kibuga cy'indege cyangwa se ntigeze aza kumuha karibu nkuko benshi bari biteze yuko baza kumubona ku kibuga cy'indege aje kwakira mugenzi we Fernando nyuma yo kuva hanze y'igihugu gukora ibiteramo byinshi bigiye bitandukanye akaba yageze mu gisagara ca Bujumbura ariko rero Fernando ntigeze aza kwakirwa na Melanin Boy aho atigeze anashika no ku kibuga cy'indege basi ngo abafana bamubone abafana ba We Love Music babone yuko hari gwa rukundo ni na
Melanin Boy rero atigeze ashika ku kibuga c'indege, ahubwo abantu benshi bagumye baza ati bagumye bahanze amaso bavuga ati mbega Melanin Boy araza kumwakira bimeze gute. Yes, ni Melanin Boy rero atigeze aza kwakira mugenzi we Fernando, bikaba byateje icuka kibi ku buryo abantu benshi batangiye kwibaza ati mbega vy'ukuri ntimubona yuko itsinda ryasambutse, mbega nimba ashobora kuva hanze ntaze no kumwakira, ati ibi bintu biba bimeze gute. Ni ibintu nawe ushobora kwibaza aho uri uza kumva ko Melanin Boy atagiye kwakira Fernando ku kibuga c'indege nyuma yo kuva akora ibiteramo mu bihugu birenga 3 hanze y'igihugu. Nawe uraza kwibaza ati mbega niye mpamvu yatumye Fernando ataza kwakirwa na Melanin Boy mugenzi we. Mbazi ndakubutse neza yuko rero Fernando atigeze anagaragara muri video ya Mo Logo, ni indirimbo bandikiwe na Kadike ari yabandikiye indirimbo yitwa Mo Logo. Ni na Fernando no kubwira neza yuko rero atigeze agaragara muri video, yararirimbye gusa ariko nigeze agaragara muri video. Ari n'ibintu byavugishije abantu amajambo menshi, bigaca bigaruka bigahura n'ukuntu Melanin Boy atagiye kumwakira kuri uno munsi ashitse mu gisagara ca Bujumbura. Bica bikompletana, abantu bagaca batangura kwemeza neza yuko team We Love Music ryasambutse cyangwa se ryasambutse bivanye nuko Melanin Boy ataje kumwakira. Bigaca bihura nuko DJ Fernando indirimbo yabo shasha, munyumvirize neza, indirimbo yabo shasha nka team We Love Music, Fernando ntiyigeze agaragaramo muri video, ntiyigeze aza gufata amasanamu. Bamwe bakavuga ngo Fernando ngo yari yagiye muri Congo ngo mu biteramo, ariko tukaba tuzi ko igiteramo kiba umunsi umwe kikarara giheza, ariko indirimbo tournage ikogwa iminsi irenga 3, irashobora no gukogwa indwi yose muja gushutinga. Abantu be baravuze ati none ikirori concert iba umunsi umwe, performance ni umunsi umwe, kubera iki atagiye guperforminga hama amaze guheza akagaruka bakabandanya bagakora tournage y'indirimbo yabo shasha. Yari image itari imeze neza kubona Melanin Boy ariwe yagaragaye muri image z'indirimbo yabo shasha yitwa Mo Logo. By the way, indirimbo naryoshe sana. Hari abantu baciye bavuga ati mbega ntiyoba niyo mpamvu nawe yoba yase kuza kumwakira kugira ngo bishurane kibe kimwe ku kindi, kuko nawe yase kuza muri clip nawe akavuga ati nanjye siza kukwakira ku kibuga c'indege. Ariko nubwo bimeze uko, ni Fernando nkuko nabikubwiye yakiriwe neza cyane, yakiriwe n'abamenyesha makuru, yakiriwe n'itangazamakuru, no kubwira neza ko yakiriwe n'abafana biwe, aho ubona neza yuko bari bamwishimiye, aho ubona ko abafana biwe bari bafise impuzu nyinshi zanditse ko zimwe mu ndirimbo za Fernando. Harimo indirimbo yitwa Corazon, hakaba harimo indirimbo yitwa Bellissima. Murazi neza ko indirimbo Bellissima ni indirimbo yabikoze fresh ku muririmbyi Fernando. Ni indirimbo navuga neza yuko yahinduye amateka adasanzwe ku muririmbyi Fernando. Ni indirimbo navuga neza yuko abantu bavuze ako ariyo yatumye itsinda We Love Music yisambuka, abivanye no kundi indirimbo yakiriwe mu bantu, abivanye no kundi indirimbo yaje imeze neza cyane. Ati nibyo byatumye Fernando agira ubwibone agatera umugongo mugenzi we Melanin Boy. Mbega nimba uri umufana wa We Love Music, nimba warakunze abasore babiri hamwe vy'ukuri baba baratandukanye nkuko bigenda bivugwa, mbega wewe vyakira gute? Mbega ni kihe kintu wohanura Melanin Boy cyangwa se DJ Fernando kugira ngo babafana babo bamwe babakunda bagitangura bongere bishime uno munsi? Yes, by the way, je reka ndakubise neza yuko rero ni wifuza amakuru agezeho cyangwa se bya bindi abandi base kuvuga uzobyumvira hanyene. Kora subscribe kugira ngo uzozurumba professional interview, uzozurahabwa update news. Icyo ndagusaba, kora subscribe ni YouTube channel yanje shashe. Icyo ndagusaba gusa shigikira kugira ngo uzozurahabwa amakuru atahandi uzoyakura bya bindi abandi banka kuvuga, uzozubikura ngaha nyene kuri no channel uri kurabona. Ndakwibutse neza yuko rero this is Buja Flavor Industry plus 257. Amakuru yose azoza haca uzozuyumvira ngaha. Showbiz yo mu Burundi, showbiz y'Ibujumbura, nta handi atari ngaha nyene kuri no channel.